Merci. Mada kabatembe neza. Ego murakoze. Kanu niko kwe Junior Marakuja ngiyi wofata kuvumerewe neza. Junior Marakuja yamaze kubashwaramwo mu gisagara cya Bujumbura. Woba wifuza kuyirangura Junior Marakuja uyisanga mu Cyarama canke ushobora kutwakura tukayigusanza huri. aho rero nje ndaguhayagize reka kumfyonda aho rero nje ndaguhayagize ngavuga ati bofre wanje afise amafaranga afise ikikumbe Adamu yobaho gute atafyonda ibintu yobaho gute adafashe ku gitsina acabona reka rero tureme Eva niyo yazanye Eva ari wowe umukobwa amungu n'umukobwa bahuye abarishira kwe mentalite ingere no kwa Ariko David ntabyondi uzobimenye wahuye n'umwari Famba musabye ikigongo. Tekera ibintu byawe rero gebe. Utamusabye ikigongo. No musiri mumujyana bikubwiye. Ndagusabye nyuba. Urazi ibintu biri ngamunzu. Urazi ko siza tutumvikana. Uko mumugarariza utuko umukozi wiwe. Sishobora gusaba imbabazi. Nenda kubwiye ntujye uzomara iminsi yose utajya paka uzomusabye ikigongo. Ntajya muhirane twaje. Uva mu bwo kubwaye wewe. Tujya tuburofa ruva mu macapati mu mandizi mu manini muhirane bihari. None genda muhira uje. Igitandukanye ko gusaha ndabijya ku mwanya wanje kandi bari byinshi. Ndabigusabye. Mafu. Yego reka namwiba. Kandi no muzi ateke ibintu byawe. Muri usinifati kandi na n'umunsi n'umwe zo gutwara ahantu. Urareka. Unafyone ndakubita. Nibiki? Ona sister nampiga mama. Nibiki? Nyuba. Umara ugo rukoze ndorukubita. Munyiciri wewe uri makuje ndi mukuru wawe. Uri mukuru wawe. Ndasa kunyuba. Uwo muga nibwo yavukanye nabwo yashatse. Iyo nyakusumbya yo nangura kuvuka imbere yawe ntari kuyigusumbya. Wumvise kuko kuri hotel ibintu nani yakukika fise. Nina fise kiko. Uzagenda n'ibidoma habango. Umba usufti. Ndabigusabye genda. Usabye. Ndabigusabye genda. Umba peti. Genda. Kabana ndechanga. Usigaye ukorana wewe. Usigaye ukorana. Nibiki wewe? Usigaye ukorana wewe. Ukamurikira ngiye. Nchemfa. None mutacanya bibi. Nagweso ko ngukira ngiye. Ingene kanuro bwiza. Akantu kangana kunikana muri cyo nikaja. Yashaka na kwiza mu muji nakore ku muji. Muzosubira kumurikira. Sawa. Wamaze ko ufise ubwanguzwe bwa twe. Nuzo muri kaungi nje. Nuzo ndari urofa nje. Ico kimayi wawe ico gikozi kikimukakindisha nje. Ndabigusabye reka. Cyaha tugende. Wo kumugora umwanya wose. Ihorere uretse ko ntanderuka twe twenyine twaragahamwe twarananiwe kwihagurukire utse kugendesha aho bandanye ibikorwa byo waha. Siko ndaza kugurira ikintu cyisa siko twenganisha twe. Kugira shabu natwibwira impamvu bidashoboka ni ya Jena kugenda bishoboka impamvu bidashoboka ni ya kuko bidashoboka nyene birashoboka gute wone uri umugabo nka muri uru rugo umugabo mu rugo ariko birashoboka none ni utanga itegeko ndakubaza ni utanga itegeko Jenda kuvuga uvuga ngo mvuze nda bo nari madimisi ndakuronderanya kuyigenda aramaze kuzimana nari n'umurundi wapfakuza uramaze imisi muranga uretse gato ziga nangira mu bana bofu ari kintu cyaka ndakugira amasaho bunye ubwo buri munsi byose nsanga bagiye gukazi ngavuga ati bofu kana muri hageze mu ijoro kwinjira saa 8 z'ijoro mbona akazi ukora ukomera kuza mu ijoro hari mwashaka ndakududurira ngira bofu ngira ikibazo burya bofu uribuka ukuntu waza kumurondera sister wanje waza n'imodoka ugira ukuntu avuga ati bofu wanje afite amafaranga n'ukuntu naje ngamukanya kiri musosi mu bitangi udukeke uduharage ndarenza ko reka vuge uyu turamuzi muri famille avuga menshi
niwe mvugire wawe umva rero bofu yego bofu aho rero nje ndaguhayagize reka kumfyonda aho rero nje ndaguhayagize ngavuga ati bofu wanje afise amafaranga afise ikikumbe uhora wica na sister wanje mugapanga je kutwirukana none aha tumariki byari kilo cy'umuceri maranga sister wanje akaza akavuga ati ngo twe tugende dutenga avuga ati ni kubera kajagari kawe ukora bofu nje urabona mimi ikintu nga bofu urabona mbona n'umuntu ivyo wibaza je ko numva ibintu nk'ivyo jeje nyenda banezerewe kubabona ngaha muratuma rirungu turi umuryango umwe sheri cyagenze gute ngiye akaza nga umva nakubwira amakosa yo nose kumuvugira umva hoye nta makosa yiwe nje ndamubona ko je umugabo ni yanyikosa ikosa je fisi akaza gakoze murandaga no gutuka umukozi ikibazo kirihe arasumba valere muri ino ico cyonyene gusa mubwira ndamakosa nje ngira ndatuka umukozi kandi gakoze gusa kaza kavuga ati nkono nakabwira turavuga neza ntabwo bisanzwe none uri mufata agaciro kuyu ukakarutisha umukozi bre abanini umuryango turamarasamo bofu nshaka kuvuga ijambo rimwe mu kanwa kiwawe hanyuma njye kinzo zokora nzoyikora vuga ati njewe ndabemere kuba ngaha nzoberukana nje ndabivutse kumva ndakubwire Famba bofu jewe birampimbara kubona turi muri ngaha aha ikintu cyose mushaka kirahari ushaka ico gufungura ico ushaka cyose vuga ico ushaka gufungura ico ushaka kunywa vuga ico ushaka sivyo shi zubafata neza sivyo aha turavukana je ni nka mukuru wawe sivyo nta kintu na kimwe uno mwanya nta kintu na kimwe ushobora kubura je nkiriho friend sivyo umva bofu uraridoduriyeko ndarivuze vraiment shiri sivyo none ko kandi kiri nzosubira kandi umva cyari mbese ngiye mu toilette muri kingina mu toilette none no kunyamura bujije frema ngatwe uzaratambira giye ndero mustande wigiye ndabizi beti uzo baza rusutima ho nari cyo ndi kesi ngiye mu ijoro kana muri wese ngugenda amuri ki igira shambo turabisubira maratinda gende gutse twarahuye nanje nahindutse she bofu azokubwira amateka y'abanje tukiba muhira ni kavuga kabiri ni kavu kazara gutera umushikaba bofu twaroza bofu asa amera ngiwe yego bofu nagibaza turavugana mera nkinya wena ujye gufisa umutima mubi nk'ugiko kurabihariye washaka kuryagumba bene wanyu muvukana bfe umvye ndakubwiye jewe ujye musaza wanje imiso yose amaturubika abakozi nasanze umukozi ari karari ukuranyuma ambwira ngo yamubwiye ngo nikinyamurage ngo ntazi kuvuga none ushaka twirukanira abakozi bose ngaha mu nzu aribo bareze umwana wazi ikintu kimwe ufata umukozi ukamurutisha musaza wa muvukana musangiye papa na mama mbenda kubaza ikintu kimwe ubu mama wawe wenyene ukumva yuko twirukanye basaza bawe sivyo jeno cyane tohura nkavuga iki cyari babanaye bagira akajagari nzobirukana urahinduka sheri ndabigusabye urahinduka kugira umutima rumwe ubyagomba bumuvukana musangiye amaraso ibindi byo nibanga biragushasha ndakubwiye n'umunsi turararana gushika naho umugabo wanjye azogaruka yadutse ko amusimike naho yego narakimwe nje nakomeje ndakubwiye none ndakubwira yadutse kandi azomara nk'indwi yose wacagana gacangamuko mwuka wa munsi twagiye mu cyumba agacavuga ngo ndi kuri portail banamaze gushika muyo cyagabukana nta kimwe giye kuri misi y'akazi ndabizi neza n'umugira ubwoba rero bamaze kumutelefona n'umwanza ko yamaze gushika yavuye gadusezeranye neza ndi hazomara insemera ikibazo siko yamaze kugenda mu ruguru yagiye ruguru neza yabwiye ko yashitseyo abantu turavugana kuri apel video tunarana gushika mu gitondo indwi yose tuzobatarana ndaba namaze kugira inzobe none wose ubwoba wabaye mwiza uko muba mwiza ngo mubona amataha ndetse kubera urukundo rwawe umunyereye ndakubaze nshira ngaha utu tuntu mushyirako utu ahantu babona kwe
oya nini ubone ko nawe kandi amaze kugutubura abanza gukura amahereni ujya munsi unobora naranize narabyo byose nawe urakunda kurira sheri ko dushatse ni gusohoka ndi kugabanya gatoya Timone ndabizi ndabitsa neza shaka ndakubwira akantu shaka ufunga amaso kandi ugomba unyicaye nje nshobora kukwita n'ukuntu ndagukunda nje n'ujya mwene wanyu ujya musaza wawe aramfata nabi mugabo nkavuga shaka hasi nzopfako nkavuga nzopfira ngaha sinivuga ugara amaso funga amaso kandi ntundame undungurutse imana irakubo ntundame ntumbona ntundame Asi ntundunguruke kuna amaboko asama ugomba umuburozi asama kutima ntugurure no ntugurure ako kantu kumva gute karasoza ugurura rero shiri wakuriha amahera yo kugura aka kantu ko nzi utarahera aka kantu urabona mu gitondo igihe bosi namwugururira ajya kuri portail yaciye akora mu modoka acambwira ngo yiva aka kantu uramaze kukanya nabwira ngo ya wakira kararyoshe uze kukanya cyangwa murindira agiye ndavuga akasi ndakarya ndaza kugahereza umusheni wanjye karyoshye ako bakita tofu nakita tofu tofe njye njya mbere kariri ninjye njya mbere so kugura akapaki kose turaryoshye nanjye rero shiri hariyo akantu nakuguriye gasosa nyine nyako akantu wanguniye njye keza karajya akeza rero noneho kutangira nawe urakunica twose njye niko ndakunisha uco wasama nkagenda gukinira ndabona nasubiza inyuma ngo yamusanze mushaka kujya hamwe twamagura Sawa. Sawa boss. Urayenze. Kazi karagenda neza none. Yes. Kumera n'umucanga mu nzira rwawe. Ndakumenya. Kingi yabyutse. Narabyuka. Narabyuka. Mbe ndakubaze gato. Kumenya ufite ubwoba. Ndabona uko ucumenga sinzi umenga ubonye ikintu gitinyitse. Nshaka ndakwibariza akabazo gatoya kandi ufashe. Ndazi ko uri umwana mwiza. Ndazi ko ndereye umwana neza, sivyo? Nshaka gufasha akabazo gato kajanye no ngaha mu rugo, sivyo? Sivyo? Sawa. Ikintu ngomba ndakubaze, wowe ukunze kuba uri ngaha iminsi yose. Ukunda kumbonera madamu wanje upfa ngaha sangapi akagaruka sangapi ni izihe nshuro agira ku munsi iyo je ntari ngaha akagenda
Boss iyo utari ngaha abuja n'abava ngaha atora twirirwana ngaha nta mahoro ati none hari igihe mpora nduga ruguru mu by'akazi nkacamarayo nk'iminsi 3 canke 4 wamubona ari ngaha gusa nawe urava ngaha kwe ahora yirirwa aryamye gusa cyangwa ufise ubwoba bwo kutavuga kubera amazi yarenze inkombe kwe he papa King usigaye ntoza ko kubakozi umeze ndakubwira jewe narambiwe narakubwiye yuko nuwabone ko nakurambiwe muri ino nzu yawe bwira mfata utwana umeze ndakubwira amajambo yose mwako muraganira n'umukozi nayumvise kuri ubwo rero ndarushe shaka Komanda. Sawa mabuja. Komanda. Sawa. Nyaruka. Sabe mabu. Shako. Sabe. Urabona ko abana banje nararungitse kwa Jojo bagiye kwa umuti wa Biraye. Abana amba bagiye kwa buburotse. Rero nashaka ndagutume yo muga ndagutuma ubanguka. Yo. Uyu munsi ni gwanje yo. Uyu munsi ni gwanje yo. Twiginane natwe. Tutambaga simbo. Tukatambaga simbo yo. Uyu munsi ni gwacu. Yo ekosha. Ariko komanda. Banzu nyumve. Sindagutumye kurara. Oye yo ugende ucugaruka. Sinheba. Mabuja. Mama we. Umungirire. Yego. Ati yari yatumye abo bahungu. Ndabishikana etape pour etape. Escalier pour escalier. Etage pour etage. Shama buja. Nukuri ukuntu nayumva nkumbuye inyama, umukeke, indagara zikaranze mu bitunguru. Nukuri ukubise ushaka kuri mabuja. Nukuri Imana iguhezagire. Kwanza umve komanda. Jewe sindagutumye ngo nawe ucu nararayo. Ndagutumye utera ugenda ucugaruka ubanguka. Umva mabuja. Ndagenda. Canongera ngaruke. Ibyo ntumye ndabishikana ahama ndabikushikanyirize nawe we. Sawa. Yego sha. Genda umuko wanje Chevale. Yo Jojo. N'umukobwa wanje Jojo. Usubira ubambwirire ntumye we kandi ushikane ubwo butumwa. Go mama. Ati kagakoni niko yaratumye abo bahungu biwe. Yo mama. Wumvise ijambo mvuze? Kagakoni karavunitse. Raba uko mwosanasana mu rugika kandi. Ndibarinda kugasudira n'ukuri. Yaronka uko acumba. Ndibagasudira kuko barungika. Mama. Ukubise ushaka kuri. Kandi nyaruka witegura. Kandi ucira amate ku kibabi. Cange ku giti. Genda. Ntutebe. Sinabayo. Ntutangure gushwana na Famba. Yo ariko rero ujya mpugu wawe. Ntashobotse na gato. None gababuja. Ubu tuyaga neza. Uraskwimemba rusitime wewe omega ni marayika Gabriel yibereye aho. Ujya aribyaye niyo mpamvu tunasa. Arambugira. Yo ufise umwana ambavukana na shetani. Ambavukana na Yuda. Yo ujya estime naribyaye. Yo Famba kujya basana senya kwigendera. Onyene nawe yaramye. Ndasa nase Famba sana shetani kuko shetani afise ubwanwa nka Famba. Uko nukuri. Gusa sindagututse. Nyaruka. Mama urakoze. Nyaruka witegura. Ewe man kugira umukozi ashwashwanutse uko. Biranduhura ndumva n'ibibazo nari mfise umengo biragabanutse. Ese icoma kagenda banguka. Voilà,
bishaka tuganira bya serie abana byo wa munsi twigeze ntegeze burajya kwibombo acaza n'ibintu byakavuye ibintu by'induru ubushaka tuganire n'umushinga naye n'umupfasoni bogene wewe wakwitanda nuko nyene dodo cyangwa nza ndabivuga nabi uko nyene hanyuma mu majambo acagaguye dodo bisiguriye Dorine yitwa Dorine mugaca mugera mu muji mukakura ko bya Dorine mukita dodo sanga umuntu yitwa biri ku mana kitwa bibi ama dodo when turinde kuja kure urabona kuri agakobwa keza nyene kumuzi kwanze buno kwino kumuyaya niki kija gutuma kava ruguru kaza gukura ubuyaya ngaha ukwiye gufatwa umukobwa ugashirwa mu nzu ugahabwa rasiyo buri munsi turejuru ugafungura neza umuntu akaguma gufite ndagura ibihere gusa atakindi urumva do je ikiri ngano sawa cinda gukunda kazi ufate ndagukunda ibiki ndagukunda ivyo ndagukundira ntabizi wewe uzureka kumva amajambo yakajya karusutime ujya mujama umunsi umwe ntiwamubonye ngo rusaze hajya kijya gihungu kigenda kubwiza ukuri kandi sindwa nakubesha urya rungu twarutoraguye twagatuye kakarakana tukarira muhira ujya naho duhure namwe si mwene wacu na namwe duhuni batuvyaye hamwe twagatuye gusoboka kasigaye kiganza ngo nikakubye ko karakene wacu siko kakubye kubesha ujya naho tuvukaniye na hamwe twaramutuye gusa ahantu turavuga ati umwana w'umurabara reka tumurire ko dufise imitura myiza werekana nawe hajya boraza ngangamira ngo ngenda gukuriye bijya nzana mubaha gusa kubera n'umuntu twakuranye nuzuzurazana ibintu byo kuvyina sometimes urabona mu buzima kwisi Imana yaturemye turumuntu Imana yatumye kurema Adamu n'umuhungu ni jewe rero Imana yatumye kurema ikirabona Adamu yobaho gute atafyondi bihe yobaho gute adafashe ku gitsina aho ndurira ko nk'umugabo ko shaka kukunyegetse ikintu ndakunyegetse ikintu acabona reka rero tureme Eva niyo yazanye Eva ari wo umukobwa urazi impamvu yaremye Eva rero impamvu yaremye Eva ni kubera nyine umuhungu n'umukobwa bahuye abarishiri kwe mentality ingere no kwa ariko David ntabyonzi uzobimenya wahuye n'umwarimu